n'abanyisirayeli barasa kabisa n'ubwiyorobetse abafarisayo ngaha mu Burundi bariho bigeza nk'abafarisayo neza kuri Yesu. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. None n'umwanya makuru agezweko ari karagarukwa ko cane aho tugiye kugaruka ku makuru y'agacamutwe kubiriko birabera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kuri ubu ngubu umucanwa uriko urahaka, turaza kubabwira ibijanye n'igiturire c'amafaranga atari make muri bamwe mu bagize ibiro vy'umukuru w'igihugu. Turaza kugaruka ku ipfungwa rya Mwarabu mwiperereza kubera iki ari we yapfunzwe wenyine uno munsi kandi hari abategetsi bakoranye. Turaza kubabwira amatohoza ari mu bice bine, aho kuri uyu munsi tubabwira ibice bibiri bigize aya matohoza kubiriko birabera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyine ntacecetse ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo ace intege abo bakora ivyo mu biro vyiwe, kuko nyine hikekwa yuko abo babikora baba batumwe na bamwe badakunda Perezida Evariste Ndayishimiye, bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira ngo bamukure ku butegetsi. Muri kano kanya turaza kubabwira ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye yarahiye akarengwa ku bijanye n'amanyanga akomeye cane abakora mu biro vyiwe bariko barakora, aho muri kano kanya tugiye kubageza ko amakuru ahambaye ku burakari bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ku bakora mu biro vyiwe ku Kirimba Ntare Rushatsi. Ariko harasha amakuru adushikira nuko Ndayishimiye ubwo yavuga yuko hari abategetsi bariko barakorera abami babiri atabeshaga yari abizi neza, ahubwo ategereje yuko igihe kigera kugira ngo akore kuri dosiye zabo. Muri kano kanya tugiye kugaruka kuri byinshi biteye ubwoba kubiriko birabera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Amakuru adushikira avuga ibijanye n'igiturire giteye ubwoba gifatwa n'abakozi bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ngivyo byose akaba ari vyo bizingamitse Uburundi, akaba ari vyo bibandanya gukoma neva mu nkokora kugira ngo abe yatunganiriza abene gihugu, kuko abategetsi bamwe bamufasha bamunzwe n'igiturire. Muri kano kanya tugiye kugaruka kuri byinshi biriko biravugwa cane irya nino, bamwe n'abandi bavuga yuko neva yoba agiye gukora ikintu kidasanzwe kirimwo impinduka mu biro vyiwe nyine nkuko yama yabitangaje, ariko agahitamwo kubigenza gahoro gahoro. Nkuko nari mpejeje kubikubwira, igiturire c'amafaranga atari make muri bamwe mu bagize ibiro vy'umukuru w'igihugu. Tuvyite igiturire mu biro vy'umukuru w'igihugu canke ubusoma bwateguwe n'abakora muri ivyo biro vy'umukuru w'igihugu. Mbega umukuru w'igihugu azohana abategetsi bamwegereye bavugwa muri iki giturire canke azobareka? Ipfungwa rya Mwarabu mwiperereza kubera iki ari we apfunzwe wenyine uno munsi kandi hari abategetsi bakoranye mu vyo bakoze bitaroranye. Iberuka gushikira umudandaza w'ikawa mu ntara ya Bubanza birateye isoni na kamaramaza, nkuko nari nabikubwiye na amatohoza muri bwumvirize mu mice ine. Igice ca mbere atubanze dushikirize ko tugiye gushira hanze amatohoza twakoze ajanye n'igiturire c'amafaranga arenga gato imiliyoni amajana atatu murantunga n'ibihumbi 50 y'amarundi aheruka kuribwa n'abakora mu biro vy'umukuru w'igihugu. Hejuru haza Chief de Cabinet Civile General de Brigade Aloys Sindayihebura batazira Gaswati. Inyuma yo gupfungwa umudandaza w'ikawa w'ibubanza bakagirwa ko bamunyaga iyo kawa. Uwo mudandaza yitwa Nimbona William, asanzwe azwi nk'umudandaza w'ikawa mu ntara ya kera ya Bubanza, uno munsi itwarirwa mu ntara nshasha ya Bujumbura. Uwo mudandaza aheruka gufatwa mu ntango z'ukwezi kwa Nzero mwaka 2026, aho yafatiwe. Tuyutse yuko ikawa ingana n'amatoni 80 bamwagiriza ko iyo kawa ayishora mu gihugu c'ibanje c'u Rwanda.
niho yaca atwarwa gupfungirwa mu gasho ka komisariya y'Ibubanza ku mutahe wa procureur wa Bubanza. Imbere yuko dushika neza ku ifungwa ryiwe ry'uwo mudandaza nyine, reka tubanze tumenyeshe ko uwo mudandaza yaguye mu co twokwita umutego wari uvuye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Muti vyagenze gute? Haramenyekanye ko uwo mudandaza afise ikawa ibitse ahantu, niho vyagwa mu matwi y'aba informateri ba maneko b'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, aho nyine baronse amakuru ko iyo kawa ayishora mu gihugu c'u Rwanda. Gushika aha ntituzi abagiye kumudodobereza. Umukuru w'igihugu yaciye arungika intendante wiwe Kome be na Jide ajejwe iperereza rya gisirikare yitwa Manirakiza Jean de Fe, baca bagenda nk'abagiye kugurira uwo mudandaza ya kawa. Aho nyine baramubwiye ko bakeneye itoni 500 kandi ko bamugirira ku giciro kinini. Baca bamubwira ko bobo bifitiye umukiriya wabo bazoca bayitwara ko. Uwo nyine wa mudandaza Nimbona William yaciye ababwira ko aho nyine afise itoni 80 ariko ko afise ahandi hari iyindi kawa acagwiza itoni zibura kugira abakwizirize itoni 500 bakeneye. Aho baciye bamuhenda ko bagiye kuzana amafaranga. Izo ntumwa z'umukuru w'igihugu zaciye zisubira gutanga icegeranyo, ibizwi nka raporo ku mukuru w'igihugu yari yabatumye. Uwo nawe aca aha itegeko uwujejwe cabinet civile General de Brigade Aloys Sindayihebura gukurikirana iyo dosiye vyihuse. Niho cabinet civile yaca atanga itegeko kwa procureur wa Bubanza kugira ngo umudandaza Nimbona William ahagarikwe n'iyo kawa yongere ifatwe. Ntivyatevye procureur wa Bubanza yaciye asohora umutahe ahagarika wa mudandaza, aca arafatwa atwarwa gupfungirwa mu gashoka komisariya ya Bubanza. Ubwo nyine urugo rwiwe rwaciye rurungikwa ko abapolisi benshi bahacungera kugira iyo kawa ntisohorwe ngo inyuruzwe. Ivyo vyarateye ubwoba bwinshi ababanyi ba Nimbona William kuko urugo rwiwe rwamaze iminsi rucungerewe n'abapolisi. Aha niho hagarukiye igice ca mbere. Mu gice ca kabiri tugiye kuraba hamwe abaciye batangura kugerageza kugira barekuze uwo mudandaza n'ivyakurikiye ko. Kuko nyine nari mpejeje kubikubwira, igice ca kabiri kugiturire mu biro vy'umukuru w'igihugu. Uwo mudandaza rero amaze gupfungwa, niho umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura Alexandre Ngoragoze yaca atangura gukora ibishoboka kugira wa mudandaza Nimbona William arekurwe, kuko asanzwe ari akadosoka kari hejuru yuko ari umugumyabanga. Twabwira yuko ubwo nyine Alexandre Ngoragoze amaze gushika kwa procureur wa Bubanza yabwiwe ko Nimbona William yapfunzwe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu, ko rero yobibariza kwa Chief de Cabinet Civile. Aho rero niho Alexandre Ngoragoze yaca atangura gushusha imitwe n'uwundi mudandaza yitwa Nyabenda, asanzwe ari wenyine ari mwene wabo na Nimbona, ariko Ngoragoze ntiyashaka ko aguma agaragara muri iyo dosiye kuko yari yamaze kumva ko Nimbona yapfunzwe ku itegeko ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ntivyatevye wa mudandaza Nyabenda mwene wabo na Nimbona William yaciye atangura kurondera abo mufasha gushikira cabinet civile General de Brigade Aloys Sindayihebura. Mu nyuma tubibutse rero yuko niho Nyabenda yaronka uwo mudandaza na Colonel Cyprien Ndabunganiye ajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu
officer d'ordonnance uwo nawe barayaze ariko yaciye abanza atuma umukomisiyoneri wiwe Nyandwi Claver batazira Mwarabu ibubanza kubaza neza ivy'uwo mudandaza bivugwa ko yafashwe n'ikawa uko bimeze. Mwarabu aca araduga rubanza kubaza ifungwa ry'uwo Nimbona William. Mwarabu amaze kugaruka i Bujumbura yaratanze icyegeranyo kwa Colonel Cyprien Ndabunganiye nawe aca aravugana na Chief de Cabinet Civil General de Brigade Aloys Sindayihebura. Amakuru dufise yemeza ko Cabinet Civil wewe yamubwiye ko akeneye imiliyoni 200 kugira amurekure. Baca bumvikana ukuntu vyokorwa mw'ibanga bitamenyekanye ko ari bo bariko barabikora. Aho umwe Mwarabu yaciye arondera uwitwa Ndayishimiye Pierre mugenzi w'abasanzwe bafashanya muri operasiyo asanzwe avuka ibubanza bavugana kuja kuraba uwo apfunzwe ko yemera gutanga ayo mafaranga kugira ngo bamurekure. Uwo nawe yaciye akorana na Nyabenda umwe avukana na Nimbona bumvikana ko ariha ca gitigiri c'amafaranga y'amarundi imiliyoni 200 kugira abone kurekurwa aho hari kw'igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Nimbona William bamubwiye yaciye anyaruka kwemera ko aca atanga ayo mafaranga kuko yari amaze gutanga n'ayandi menshi abandi bakayamurya ariko bikanka ko arekurwa. Inyuma y'imisi 3 ivyo biganiro bibaye no kuvuga ku igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026 baciye bamenyesha Ndayishimiye Pierre ko ya mafaranga bemeye kuyatanga kandi yabonetse. Uwo nawe acaha raporo Mwarabu baca bategeka ko bayamuzanira i Bujumbura bidatevye. Bayashikanye i Bujumbura barayabaha aho bahereye hagati mu gisagara kw'ibarabara ryitiriwe Prona Belgrade de Prona. Baca bayapakira mu modoka yari yazanywe na Mwarabu isanzwe irurira Colonel Cyprien baragenda. Bamaze kuyabaha baciye bumvikana ko wa mudandaza wabo aca arekurwa ariko bararindiriye indwi yose ko arekurwa barabura. Mu nyuma niho Mwarabu yaduga ibubanza abwira Nyabenda mwene wabo na Nimbona ko ya mafaranga batanga ari make yari aya Cabinet Civil wenyine. Aca amubwira ko rero ayo mafaranga hari abandi bategetsi batashikiriwe. Aha yavuga nka Colonel Cyprien Ndabunganiye officer d'ordonnance. Aca amubwira ko hakenewe ayandi miliyoni 150 y'amarundi. Baciye bamubwira ko bagiye kubimenyesha Nimbona afunze ko bazoca babaha inyishu. Uwo bamaze kubimenyesha ntiyatevye kuvyemera ko ariha ayo handi 150. Aho baciye batelefona Mwarabu bamumenyesha ko Nimbona yemeye gutanga ayo mafaranga basavye n'amayeri menshi. Yaciye abategeka ko bayamumanukanira igihanga abe ariho bahera ku igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Baciye bahurira ku ishure ry'imyuga rya Gihanga Etemu Gihanga aho Mwarabu yaciye amanukana ayo mafaranga ayashira abacifu bari bayatumye. Aha niho hagarukiye igice ca kabiri. Mu gice ca gatatu tugiye kuraba ukuntu Mwarabu yaciye aduga ibubanza kurekura wa mudandaza. Ni ibintu bikomeye cane kubiriko birabera mu biro vy'umukuru w'igihugu binateye ubwoba. None iyo dossier President Evariste Ndayishimiye yoba yayimenye ko asanzwe ayizi agiye kuyikora kwiki kubiriko birakorerwa
mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu kandi kanya turaza kubaha n'ibindi bice bisigaye kuri ivyo biriko birabera mu biro vy'umukuru w'igihugu ngico bikoze Ndayishimiye agezaho kwivuna abansi biwe bari mu biro vyiwe, avuga yuko yamenye ko abenshi bariko barakorera abami babiri. Mu yandi makuru tuza kubaha nyine turaza kugaruka kuri ivyo bice biri imbere bisigaye ku matohoza twakoze, turabire hamwe n'ibiriko biravugwa n'abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye ku basuma bavugwa mu butegetsi bwiwe. Mu kandi kanya gatoya turaza kubigaruka ko. Turakengurutse cyane kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango gushika ku musozo. Ibe vyiza nivyo ndabipfurije.